Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana. Hari samedi w'indwi yahera niho hari umupapa umwe mu muryango yari yafashwe n'ibintu byo kuguma aravya indimi kujya kw'inzoka, akaravya indimi, yaza kuravya indimi akaca agwa hasi akaraba ntasubire kuvuga. Rero mu masaha y'umugoroba barantelefona, shitse muhira ndababwira ati ko kimutantelefone yakire kare, sanga bamutwaye ahantu ku mupasiteri mu nzu, ariko umupasiteri ntahari, umugore we baramutwaye mu mpimba, nawe yarahunze ngo sinzi ivyo bakoze. Izo ntago bituraba, twege vuga ivyi wacu. Jewe ndashima rero, canda telefona pasiteri wo ngaha aritaba, aca ndamubwira ingene bimeze, arambwira ati sindi hafi, ariko reka ndagutumire abasenzi bagusangeho. Abasenzi baraje barasenga, bamaze nk'isaha 3 bariko barasengera uwo muntu. Cyo ndashima Imana rero, barasenze umuntu bamusize ariko aravuga no kwicara yavyutse yicaye. Kuva saa 2 z'ijoro gushika hafi saa 4:30 uko saa 3 saa 5. Yego, ubu rero ndashima Imana, yarakize aratambuka. Bwa mbere yaragenda kuba amaguru, byaranka ko atambuka, bamwifatikiza hirya no hino, ariko baratambuka aravuga. Ndashima Imana rero kubw'iryo gikorwa yarakoze. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Ikindi shima Imana, ndashima Imana, hari dimashe w'indwi yahera tuvuye ngaha gusenga, dufata imoto dushitse kujya kabiri, ama imodoka zibiri zari ziduhurijemo hagati mu kaburimbi turi ku moto, ariko ndashima Imana ko yabaye ntacyo twabaye. Abumvise gushima kwanje Imana ibambe. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Abasenzi baritanga, hariho igihe baba barushe bakubititse kweri, ukaca wumva umuntu aragwaye, kandi barushe baraye bataryamye biriwe bakora, none nta kundi n'umuhamagaro, kaca bagenda biruka saa 4 saa 5 umwanya wose. Ejo bundi hari n'uwo bagiye gusengera saa 8 z'ijoro byanse, saa 8 z'ijoro baragenda musengera gushika mu bucagucagu. Dukomere Imana amashi ku bwabo, kandi Imana ibahezagire cyane, Imana ibaha umugisha.